mu rusengero filime tubigisha turazi uko mwiga sibyo none ndabahaye karibu mwumve ko mwisanze mwumve ko tubakunda ku batanzi itwanyo kindi Constance nibaza yuko umwe wese ahayo kumva ko yashitse ibisigaye bihanyuma Yesu abageza kwiza bamuhaye ndibaza hanyuma atabonye ubutumire ku butumire hari handitseho ngo filime Imvano. Turazi yuko mu Kirundi bakunda kuvuga ngo nta kaburimbo canke ngo imvo n'imvano. Niba filime yanje yitwa Imvano harabaye imvo, ni nkuko namwe hari imvo yabazanye ngaha. Iyo mvo rero turaza kwirabira hamwe muri filime cyangwa tuzayirabira hamwe muri filime, ariko ni filime bita Imvano. Ndashimiye Imana cyane kuri uyu munsi kuba yabikunze ikabinyemerera nkaba ndababonye abonzi n'abatari banzi. Haleluya! Kugira mugenza wacu n'ubuntu bw'Imana. Amen. Ikintu rero mwirata cya mbere ni uko muri uru rugendo rwa filime nta muntu ashobora kubyikorana wenyine. Haleluya! Muri uru rugendo ntawe uvuga ngo acana agati ka wenyine, ahubwo arashyira munsi k'abandi bakenyegeza. Amena. Naragira ukuntu rero ndi muto ariko sindi gito, kuko byitwa ko ndi umwana yavukiye mu babyeyi bamukunda. Ndashimiye cyane abantu bafashije muri filime yanje Imvo. Imbere yuko ngira icyo mvuze ubanza bagahaguruka. Haleluya! Bayikinyemo ari benshi, harimo abari ruguru, abo mumenyereye nka ba Munyari, abakinyi baninde batari bake. Ariko nonga Bujumbura urabona yuko mu gisata kijanye n'amareresi ko bagerageje bakamfasha bakanshigikira. Ndashimiye cyane Vanilla Fine, ndashimiye Sabas, abo bantu baranteye intege kuko bo barazi umubabaro cyane bo mwakino gikorwa, baranshigikira aho byanka mumva bego nogwa bakambwira ntibyuka bakansinariza. Haleluya! Haleluya! Abo bantu mubampera amashyi uko ni nkaba nongeye gushimira umuntu yitanze mu buryo budasanzwe n'umukameramani hajyararuha. Haleluya! Nimba uno munsi duteramye ngaha ni kubwiwe yohaguruka nawe mukamubwira amashyi. Haleluya! Uriya muntu rero ntabwo filime ayikora nk'umwuga kugire umuhe amafaranga, ahubwo asanzwe anabikunda. Ni wa muntu ageze kuri tere ubona yuko igikorwa atagifata nk'uje guca ingero, ahubwo agikora nk'uzi icyaje gukora icyari cyo. Haleluya! Nkaba nongeye nkashimira abantu bari ngaho imbere yanjye, murabona ko ari benshi. Ku bwanjye ntacyo noronka nokora kugira nshobore kubasitura ngo baze ku matike yabo, murazi ko bisanzwe bigoye. Nabo ni mu bampera amashyi. Nkaba nongera nkashimira aba bakinyi bihanganye, kuko mu rugendo hari igihe umuntu anyagirwa cyangwa agahura n'izuba, ariko ibyo baciyemo byose barakoze, barabyihanganiye, baremera ko filime Imvo ibaho. Kuko iyo batemera nkuko ni nabiteguye, ntabwo filime Imvano uno munsi yari kubaho. Haleluya! Nawe ni mu bampera amashyi. Nkaba nongeye gushimira abakinyi bagenzi banje, nongera nshimira n'abanditsi. Hano turafise abantu batwitangiye imbere, wanashima bafise n'uburambe mwa bino bintu. Nabo mbere babwira aho bari bahaguruke, kuko ni iby'igiciro kubona abantu dusangiye umwuga bemera bakaza bakanshigikira. Aho bari bahaguruke ndabinginze.
haragubwe neza. Haleluya, haleluya. Abantu mukunda filime turabakunda cyane. Shalom, shalom. Mabonye ko ari igikorwa cyiza, ariko kandi dukomere amashyi cyane n'umufasha wanjye. Mabonye ko yanditse neza gusumba abandi. Uwa kabiri yabaye mwene wacu Kopiko. Abandi ntabwo nabonye. Menga harimo na Sapasi yari arimo ariko ntabwo. Ko barinze banyizera, namwe ndamubaza mbonye umugore wanje yibungenza ariko yashishijwe bya Constance, ndamubaza nti kubera iki mbona wagize ingufu nyinshi ariko ageze tuti iwacu udashiramo izo ngufu. Acambwira ngo Constance twabanye birebire, yarigeze kuba amahuriro wanje, numva n'akantu kamvuzeko. Kuri iyo mpamvu jewe nka Nohaske na Solution Couple, reka mbanze mbaze sinakweza natanze tudafise. Kuri ivyo Karama Lisa Stilo twari twifuje nka Solution Cup kumutera 500. Amafaranga aragoye gutanga, reka ngende tuvanye ko ntazapfa ndondera mu nzira telefone. Atastira afise reka yitahire azabona. Ama flash ntayo ngutse, ariko nzogenda ndayimusabe muri disque di ndayitore abandi baza kugura flash. Ko uyu muntu yabishyushyemo rwose ko ntazareka muri aha jenzo abana ni signature na chama ni babiri Ndakwereke asinya banga asinya umuntu cyane suma nini tubisoma kenzimana na yitwa gute mbese nagiye Niyo Kindi Constance Niyo Kindi Yitwa Niyo Kindi. Filme nzeye nka mubundi buryo fashe abandi baza bamuvura mugana ngira gushikiza 100 muri menshi Imana yampaye no gushikiza kandi nibaza ko mubona ndatanze ubundi niwe mugozi dufise hapana tuanza debe tuwadhimi this abashimesha kuri ni mugozi Murakoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bwa mbere na mbere mu mpera amashi Constance. Wanje kumushimira ageze ku rwego rukomeye. Imana ibishize kumuteza imbere. Amen. Hama nanjye Constance ndamukunda byimba mutima arabizi. Ndamutera 100. Arantazi mugira naho baba ku mugoroba ntahejeje urubanza araza kuyatora Umwami Yesu abahezagiye. Wafashe ano masanamu umeze neza uba mwihe karti okay ndatanga 10,000 by'imoto yaravuze kugura Constance muyo bamuhaye bivanye n'uko igitsina namuhaye 10,000
yafashe amasanamu meza cyane sinzi ko mwabibonye mumuha amashyi kwanza ugerageje kureba amasanamu ukuntu asa basi giherekiwe nakibonye ngaha ku rutaro n'isanamu zisa neza cyane rero wewe ndagusanze hariya mu kanya ndaguhindure mu icumi uze gufata radipasiyo ariko ayo bari kuguha ntibayagura ama murakoze nibaza ko mukura byinshi murakoze hari akarenganyo kagiye ko tugita umukomo yitiranye murakoze kandi kuduha ijambo ubundi hoho sinashaka guhaguruka nashaka yuko Amede ari wahaguruka rero ariko kandi turahimbawe kandi turanezerejwe n'igikorwa cya Constance ni igikorwa cyiza aho kiranadutangaje gitandukanye n'uburyo twari tubyiteze rero tumuha amashyi Constance cyane kandi duha amashyi umuntu wese yafashije Constance kugira ngo ashobore kugaragaza ni iby'ukuri muri sinema mu gisata cy'umwidagaduro hariho kugaragara mu bijyanye no gufashanya ndetse no gufatana mu mugongo tutaravye uyu n'uriya ariko turavye ingene umuntu aja kwitura rero Constance turamuzi kandi twari twiteze isene niwe twari twiteze ko tuza gutwenga koko kandi n'ubundi vraiment ntiyadutuburiye nabonye twatwenze Imana ishimwe rero sindurambirana muri BMT nta mafaranga menshi cyane dufise ariko ngerageje kuraba uko tumeze turibaza yuko shepo wanje nibaza ko twokwemera basi tukazamufasha natwe akaproduction tukazamufasha akazozana gastori tukamuhereza umurealizateri wanje nawe akamufasha kandi tukanamushigikira mu buryo buboneka atari ubw'amafaranga ariko muri bwa buryo nyine bw'impano zacu dusanzwe dufise muri byo tuzafise impano baba batuguze gute urundi ari movies and talent rero hama n'amafaranga nayo yingira nanje mbanze mbatsi okay turabyumvikanye hari icyo navuze nabonye umenga ntimwagitahuye tugomba dutoze public ibintu bibiri mutore mu kintu kumuha 500,000 no kumuha production ni ikihe mubona twoha Constance abakeneye 500,000 tuduze wewe hora abakeneye 500,000 aba ariko barafana 500,000 abumva ko twamufasha production no kumuterera agakora iyindi filime nziza nk'iyi nkamuhumuririzateri wanje n'ikihe twokora iki kimwe muri ibyo Nashimwe cyane ubwanjye ndashimye Imana cyane kubona intambwe Constance ariko aratera iyo filime Imvano warakoze ibyo dushoboye kumushyigikira kuko byari nk'ideni je nari numva mfise Constance yaramaze igihe kinini afasha nanjye muri filime Ingaruka series akitanga ni wa muntu yumva igikorwa akaba yumva yoharika n'ibindi byose kugira ngo aze gushyigikira abandi
rero kuri jewe numva ide ikomeye nari mfise byari uko namufasha mu gikorwa kandi Imana ishimye yuko yanshoboje. Ku bantu peut-être nabonye igice kimwe nagira ndabatere amatsiko ndababwire ngo ino filime abantu bazoyikurikirana muzoryoherwa kandi muzokwiga. Ino filime Constance yaraje turavugana ambwira story yarafise hanyuma nanjye ndamuterera ibyiyumviro. Icyamfashije mu byumviro namuterereye ni uko nari narumvise intahe y'ubuzima bwiwe. Ngira ngo benshi bamaze kumva intahe y'ubuzima bwa Constance. Ni umuntu yavuye ku cobo, ni umuntu yatwawe n'umwuzure ariko Imana iramuzura, asa n'umwita muzuka. Imana yaramutabaye, Imana imugiriye neza, ariko ibyo byose byari bifise imvo, birafise iyo byavuye. Hanyuma maze kumva iyo story yiwe naragerageje gusa n'umusaba yuko ino filime Imvano yoshiramo cyane cyane ibintu bizoba bihuye na story yiwe, nubwo mutazoyibona ijana ku ijana. Iyo iteye agahinda, ibabaje, iyo ikurira mwicaranye gusa amusozi akawutanga hasi. Rero ino filime twakoze kugira ngo bino bintu byabaye ko isobere isomo cyane icigwa no ku bandi bantu, hanyuma hagire ab'ubuzima buhinduka bivuye muri ino nyigisho iri muri filime Imvano. Twaragerageje uburyo bwose bushoboka, ibyo twari dushoboye. Murabona yuko hari n'ibyo twagiye dukora Igitega, tumara iminsi 3 ariyo turi muri tournage, hanyuma turagaruka tubandanya dukora hano mu gisagara. Ni ukuvuga ngo twagerageje gukoresha ubwitange bwinshi uko twari tubishoboye, uko umuntu dukunda kandi twumva twashigikira. Rero imbere ko n'icyo mvuze nagira nsabe abantu bose muri hano, ino filime nibaza yuko aza kubibabwira, ariko je yaramaze kubwira ko izosohoka ku munsi wa 3 kuri channel yiwe ya YouTube ya Constance niyo. Nagira ndabasabe, Constance n'umunyempano, ugiye kuraba amikoro yiwe, uburyo bwiwe, ukuntu muba mungana, n'ukuntu ashobora kwemera. Nino filime bivanye n'ukuntu iyo story yari imeze, harageze igihe ndagira impuhwe, ndamubwira ati Constance umengo hamutumye amananiza, ariko mu buryo bwose Constance yaragerageje, akubita inzu ibipfunsi, aragerageza ashobora gushika kuri cya kintu. Novuga ngo Constance ni ngwani, mumfashe tumukomera. Rero inshuti bagenzi bamwese muri hano, bamuzo kumva amajambo ndiko ndavuga, baba muri mu Burundi canke muri hanze, nagira ndabasabe Constance tumushigikire mu gushigikirwa. Constance ni ntahe yuko Imana ikiza, ni ntahe yuko Imana itabara, ni ntahe yuko Imana ishoboye byose. Icyo Imana yamusigamiye muri wa mwuzure, yamaze yamukwirera mu gatungu akamutembana akamushikana ahantu kure, Imana ikamukingira muri ba bantu benshi bapfuye, ariko Constance ntapfe. Tugire icyo dukoze kugira ngo tumutere intege, bizoba byiza cyane. Mwumve navuze benshi ngo mwumvire ngo mva ndamuhereza amafaranga menshi, ariko kimwe mu byo nshoboye arabizi yuko igihe cyose yituye ndagerageza gukora ibyo nshoboye kandi ntuzobandanya. Ariko ku ruhande rwa GN turi mu bikorwa byinshi, ariko uko biri kose natwe turashobora kumutera intege mu dufaranga duke cyane. Ejo tuzongereza ibihumbi 100. Murakoze, nambaze byinshi. Nanyeshitse ngaha shigikira n'abandi bivanye n'uko mfise, Imana yameze giti bavuga ngo nta jana ryama mu yindi. Je nanje ndemeye $10,000 nako 10,000 francs.
n'ibindi bihugu bitandukanye ndabatumiriye gushigikira Constance Niyonsaba bidondore none bidondora akazina bidondora akazina rega hari benshi batakuzi. Je nitwa Nzeyimana Shadrack aba ndi muri Truwafa ni la ville ego bamazira Shadudu ndio zina ry'umusitari ariko sanzwe n'umukinnyi wa filime na jewe ariko sinabandanije kugira ngo menyekane. Noba mfise iminota ingahe ga boss? Noba mfise iminota ingahe? Hama ikintu cya mbere cyanezereye mbonye iyi filime byandenze sana, sinzi ngene nobivuga. Nahatswe no kurira kubera ko mbonyemwo umukinnyi wa Ninde byandenze. Ubaye ngira ngo muri bamwe muri miliyoni batoye bajya abantu ngo bakine muri filime zigezweho muri iyi minsi. Rero ifilime yawe iraryoshe, sindayiraba ngo story yose ndayimenye, ariko byanezereye cyane. Nanezerewe ubwanje ntaco mfise ca hatari no guha, ariko sinduha hatari no mu gukina. Amaze gukina filime zibiri yasohotse n'imwe. Ndaguha ubufasha bubiri ni wabikenera. Ndaterera 30,000 hama umunsi uzokumva warengewe wabuze umukinyi ndahari. Jewe ndiyemera kubw'iwanje ndafise talent, sivyo? Rero niwankenera ndahari nzogukinira kandi nta n'ibiciro nzogusaba. Hama ikindi naco nanje nagomba ndababwire ko nakuze cyane ntanguye kumenya Fanny Ravine. Nakuze nshaka kuzomusumba Fanny kandi we nzokuruta imbere. Nuko naje unashia mfata ngombe photographe nivyo nabaye ndabawukite navyo, ariko ndakunda filme sana kabisa. Ndakunda gukina ku buryo numva Fanny ndamufitiye ishari. Fanny zizorica wa mbere mu Burundi ukina nkabona ko birimo. Constante yakinye ndabona vrema ariko arakina ubuzima bwo nitwayiraba tuzorira sizo niwayiraba ifitiye umwanya uzorira. Benshi ngaha gukina tutabiri kubera ko abwambye ukina filime ni filime nyene, mugabo filime tukwiye kuyikina nkaho ari ubuzima kugira ngo nanakayibona tuvuga ati Premirangi wacu. Rero uraje Constante nanezerewe cyane kuko Fanny Ravine turazi naye amayanzo yatangaye kandi wacu murakoze. Jeta ndi umukinnyi wa komedi ariko baragerageza uburyo bwose bakanyubaka kuko je ntari niziga, bakanshira mu byabo bakambira muri biriya bakanzana kugira nanjye ngira aho ngeze. Vraiment icyo ni cya mbere nshimye kuko baragerageza uburyo bwose kugira ngere hejuru. Hariho abanzi kubera kandi benshi cyane, mwarakoze cyane. Ikintu kimagaritse ngaha muri filime n'ikintu kimwe gusa jewe nakunze, indirimbo yaririmbwe. Iyo ndiko ndayumviriza kubera nifise ikibazo cy'amenyo kuri biragoya, nkavuga ati nkeneye kumenya uwabikoze kugira nanjye ndamushimire. Constance ninde yaririmbye nanjye ndamushimire. Kameramani wacu jya mu mukari kavaya byose arimo nanjye ndemereye Emily ndayakuzanira ayo ahanga koze yihanganira cyifite ikibazo cyo kurondera amenyo gushaka kigwaye. Mikoro yarayijyanye
sawa mwumve ingene imigani ivuga imigani avuga ati icyo ufise ntushobora kugitanga abantu babona icyo ufise kugitanga winyegeje iyo ni banga yaje n'Imana tugire Kristo tugire Kristo twashaka duhamagare Constance aze hano kugira ngo tumutere intege hama abigeme ko mutatanze ko mutamushigikiye Constance tugire Kristo je muri filime ndazi ko mutanzi cyane kubera ko simerutse gukora hanyuma jewe Constance sifise ikintu nomuvuga kandi naje ngatavuye kutavuye Constance n'umuntu novuga ko ni icitegererezo mu bigeme kubera niwe muntu wa kera dufise yatanguye gukora filime kandi abikora neza nk'uko mwavyumvise akabishiramo inguvu nyinshi ari no mu bakenyezi babifatanya ngiramo n'akazi no kurera abana kandi akabikora neza cyane jewe ubwanje turakunda kuvugana buke mugabo ntazi yuko ndi umufana we wa mbere kuva kera arabizi twarigeze gukorana ikintu rimwe novuga ngo ari mu bantu batumye nanje ngira ingufu nyinshi mu gukora hanyuma kuva kare nakunye niyumvira ico ndamuha mu vy'abandi bamuhaye kubera je sisanzwe mfise vyinshi mugabo umutima w'urukundo reka mbanze ndindire mugenzi wanje nawe abanza mutera intege ce twiyumvira ico tumuha kugira ngo ntibihere mu majambo no kumutera intege ashobore kunywa agafanta kamwe kuko yakoresheje uburyo bwinshi twe turabizi je mbere yaranteye ubwoba. Shalom, shalom. Nanje nitwa Sandrine Nzigiyimana. Ndanezerewe cyane no kuba ngaha nagumye ntwenga twese tuzohera tukunda twenga. Constance ndamukeje cyane gose kubikorera akoze. Nanje ndi umukinnyi wa filime mugafani ari mu kunyica ndi muri pause nagiye kurondera amahera naronka nzica asubira nkore. Constance yaramfashije cyane ndiko ndakora amasinema yanje yabitanze pahaporo y'abandi nkabona nyene ko yitanze tugataha amajoro turaba mama dufise abagabo dufise abana tugataha amajoro tukagumana nyene tugakina n'amasene yo mw'ijoro cyane mvuga antwa umuntu afise urukundo kuri ubwo bufasha bwiwe yagiriye nanje numva sinzoceceka nyene ntegerezwa gukora action kubwiwe hanyuma ndashimira n'abaje kumushigikira bose abakinnyi b'amafilime tukumye dushigikirana na mama Lao big up nawe nyene aratwereka ko atavye kuryama ari kuguma turi gato turamushimira nawe nyene. Okay, hanyuma rero Hai tu. Dewa hai.
icyambere ndakesha Constance nibaza abantu bamaze kureba filime y'ubu baratuzi muri filime yitwa Bayazanye twarabiciye biracika ndashimira abantu mwese mwaje kubashigikira nk'umukobwa mugenzi wanje n'ukuri ndamunezerewe kuri iyi ntambwe kwitwa umukinnyi wa filime si ikintu coroshe hama ukamwitwa kugeza aho uhamagara abantu bangana ukuruta kwitaba ikintu kidasanzwe felicitation haba kandi mpagaze ngaha nk'umuririmbyi ari muri Bana Entertainment mukaba musanzwe mubizi ko manager wanje ni Imana rero iyo management irinze irungika umuntu ahantu nipfa kumurongera ubwo nibaza ko iba ifite icyo yamuteguriye ko yarinze amagurutsa nka manager no ko yarazi agakemanya yaje azanye tuzamuhereza Constance nizere ko niyazaga akaba umuntu akazi azuba yimamaje kubera neza batora amakosa kandi murabizi ko sinoza ngatutandukanye ubwo reka bamfashe bame agaflash ya Constance araza kuvugana na manager wanje